ndabahaye ikaze kuri mwese miko murakwigana Burundi Gospel TV mukaba muri kumena inajambo Tiffany Joy n'umunsi tukaba twagendewe n'umutumire wacu katumuhe umwanya yitwibwire. Ndabaramukije nitwa Dudu nkaba mba muri Kenya na famille yanje mfise abana babiri ndakunda Yesu mu ndirimbo zawe cyuko turatumviriza turumvamwo ubutunzi mu majambo azigize nirihe banga wahishuriwe rituma utandukana n'abandi canke izindi ndirimbo zindi z'abandi. Ico kiragoye ico kiragoye kubera bon ari wowe bivuze ari abandi babivuze maybe birashoboka mugabo ngira ndakubwire from ico jewe numva mu mutima canke ico mba ndiko ndatumbera iyo ndiko ndakora indirimbo canke ndiko ndandika indirimbo mba niko niyumvira uwuzoyumviriza cane kurusha jewe ko indyohera canke itandyohera. Hama ikindi naco ni ikintu maybe gishobora gusona un peu bizarre ku bantu batwumviriza mugabo umuntu abantu nibaza bagendeshwa namwe muyera barashobora kumenya ibyo ndiko ndavuga. Indirimbo n'ukuri sije ndaziha nshira hamwe ibyo nahawe hanyuma nkabishira ko amajambo ariko sije ndaziha vraiment hamwe no hagarara ngaha nkavuga ngo hariho ibanga mfise no bandi ko ndakubesha vraiment mvugishije ukuri. Iminsi yose iyi ndirimbo izanwa nuko uyu aba muri twebwe hari ico ariko aravuga iyo akivuze rero bivyara indirimbo. Ubwo butunzi maybe rero wumva canke abandi bumva sinibaza ko hari aho bihuriye na hamwe na gato na jewe sino hava ntwara credit zitari zanje maybe uburyo mu nyuma tubihinyanyura tugashira muri studio tugashiramo ingoma ibitari bla 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 imiririmbire maybe nico umuntu yo hava twarira credits ariko ubwo butunzi uvuga bw'indani bw'indirimbo nukuri nanje subwanje. Hama ururimi rw'Iswahili rusigaye rukomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Hari umugambi ufise wo gusohora mu Giswahili canke guhindura indirimbo zawe maze kwandika? Okay, now jewe navuye ngahi Bujumbura muri 2016 août. Hanyuma igenda ryanje haba mu ishengero mbamo haba mu gihugu ryabaye brusque ryabaye ibintu bya gihutihuti urumva bifatanyije rero ko ntari hano kandi urumva nkuko nabikubwiye kare kubera jewe ndaba imitima meze nk'umupastori rero abantu turi in relationship abantu server ntago byabaryoheye cyane igenda ryane ntijyabaryoheye mugabo nabwizo kugenda kuko nabwizo kugenda nyene. Rero ibi byose ndiko ndakora izi ndirimbo ni album nshasha irakora no kugira ngo naho ntahari ngumane n'abantu banje ngumane no Burundi ngumane n'abanyarwanda bari bumbiriza indirimbo zanje ngumane n'abantu bose nserva haba hano mu Burundi mu Rwanda canke mu isi yose. Now hagati aho munsi y'ivyo byose hari album y'icongereza n'igiswahili iriko irategurwa mugabo kugira ngo nshobore ku switchinga guhindura ngo nje muri ivyo nabwiza gusiga abarundi n'abanyarwanda n'abari muri diaspora bose badashonje. Niyo mpamvu natevye guhindura ariko suko ntariko ndahindura kandi sinzohindura complètement ngo ngende mu gicongereza no mu giswahili oya ahakubyaye haguma harakubyaye buriya. Twashaka tubabaze ni kihe kintu ca mbere cakuryoheye mu buzima osi ni cakubabaje mu buzima bwawe?
Hey. Ikintu cya mbere cyanjyoheye n'ikintu cya mbere cyambabaje. Now okay, duhere ku kihe cyambabaje cyanjyoheye. Duhere ku cyababaje. Yego, nzakoreza neza. Okay. Mubuzima canke muri umwaka uheze. Mubuzima bwawe. Wow. Kimenya mukuru. Umunsi bambwira ko umwana wanje arwaye kanseri. Sinaza ko hari ikintu na kimwe gishobora kuza kiruta ibyo. Umunsi bambwira ayo makuru ntari hafi yiwe. Ico kintu sishobora kucibagira. Ariko hamwe n'ivyo Imana yabanye natwe cyane. Umwana w'umuhungu aracariho, arakomeye, ameze neza, arirukanka, avuga amajambo menshi. Tubona Imana yarabihagaritse complètement. Ijisho ryiwe asigaranye rirabona neza, riracafise rapport nziza y'abaganga, kandi twizera ko bizobandanya kumera gutyo. Ico carambabaje cyane, ariko hagati muri uwo mubabaro narabonye kugira neza kw'Imana. Naramenye Imana kuri level je ntari ndanayiziko, kandi nari maze igihe kirekire kose tubanye. Naramubonye Yesu ku yindi level ntari ndamuziko. Hama kandi nibaza ko ibintu nk'ivyo mu buzima bwa misi yose ari byo bituma nyene bwa butunzi maybe umuntu yumva mu ndirimbo, nibaza ko bikontribuamo kubera hariho Yesu umenya kubera bamukubwiye, canke kubera mwumvise mu mashengero, canke kubera mwumvise mu nkuru, ariko hari no mwihurira mukamubona mu buzima bwawe mu buryo buri clair. Hanyuma ukamenya yuko neza hariho hari inguvu z'Imana zirutiza abantu kabisa. Yego. So that would be the most of that would be the greatest thing that I could remember. And icyanezereye gabasha niki. Icyanezereye n'umunsi, nibaza ko ikintu ntashobora kwibagira mu byanezereye ari umunsi bambwira ngo madame aravyaye. Bwa mbere nabyara umuhungu wacu w'imfura. Nari nagize ubwoba bwinshi, ntaco ndiko ndabona hafi gishobora kundutira ico ingene yasimvye. Umwana wacu yavuze, umwana wa mbere yavuze afise ibiro byinshi, nari twari dufise ubwoba cyane ko ndi butakaze madame. Hanyuma rero Imana iradutabara, madame ararengana, ubu ni muzima, arakomeye, ameze bien, turi kumwe. Ariko umunezero w'umwana wa mbere, umunezero wo kumva madame wawe arenganye amahoro, bon, sinzi nk'abandi, ariko ya sinzi ko nakwishuye. We uvyagiye mu bwiza bwinshi, reka ngushime ndakuririmbire, vuga ibikorwa byiza wakoze. Ikindi maybe mushobora kubona vuba cyane nikijanye na ca kindi nari navuze mu kanya kijanye no kudandaza indirimbo. Hariho application igira isohoke muri iyi minsi tumaze iminsi turiko turakora, yaho abantu bazohora basanga indirimbo zacu désormais, indirimbo zacu pratiquement twese, ariko donc kugira ngo abo bantu bashobore kuzumviriza bazobwizwa kuyabonesha, bakariya amafaranga runaka ku kwezi canke ku ndwi, hanyuma rero akagira access ku ndirimbo zacu zose, bityo bikaduha amafaranga yo kubandanya gukora izindi. Ni application izobiri disponible kuri Android no kuri iPhone.
hanyuma voilà izoba umuntu azobabwiza kwiyabonesha nk'ujya yabonesha kuri Star Times canke Canal Plus abantu bazora bagura ama unité y'ukwezi canke y'indwi hanyuma bakocharge kuri application hanyuma rero bashobore gushikira indirimbo zacu n'ama video tusa biratangura vuba biratangura nibaza muri uku kwezi nyene en plus iyo application iri available worldwide no kuvuga ahantu hose uri mu isi hose urashobora kuyabonesha hanyuma ukashikira indirimbo zacu kuko tweko tuvye bigoye kubandanya gushira indirimbo zacu ku radio ku ma television atana kimwe baduha urumva bo bari bariko baraduza profile ya radio ivugije indirimbo nziza za mbere ngaha ikironka abantu benshi bayumviriza yironsa abantu benshi bayumviriza ikironka le droit yo gutangaza ama publicité itangaje ama publicité biri kirinjiza kandi ntana kimwe baduha kandi bakoresha indirimbo zacu bon ntibakoresha izanje bakoresha izabandi benshi hari abakoresha izanje ariko voilà dans le monde artistique bakoresha indirimbo zacu majambo make kandi izo ndirimbo zacu voilà natwe tuba twazikoze bitugoye donc nibaza ko ari indero nshasha tugiye kwiga yuko indirimbo zitari free hanyuma kandi tukaba twiteze cyane yuko abantu bashobora ko utavyumva mu ntango ariko mu nyuma nibaza yuko bizogenda biza kuko hariho benshi cyane gose barifuza kudushigikira ariko batazi ingene ngo bigenza hari abantu bifuza kuzibona ari nyinshi bifuza ko bije imbere ariko batari bazi ingene ngo bigenza hari n'abantu batazi yuko gukora indirimbo bitwara amafaranga nukuri hari abantu bazi ko tuja ahantu tukiherera hanyuma tukaguma turirimbira ibihome hanyuma twifashe ni telefone gutya selfie urumva so hari abantu voilà donc ibyo nivyo nibibaza byihuta byihuta bityo rero nibaza ko bizoshoboza abantu benshi abartiste benshi batandukanye haba muri secular canke muri gospel kubeshwaho n'umuziki nk'abanyamuziki nk'abantu bakora umuziki nyene turabashimiye kuri mwese mwariko murakurikirana ikiganiro cacu mukaba mwari kumena ina Jambo Tiffany Joel nimwibagire guklika kuri je no kuri subscribe murakoze